Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri yanyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho dushikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, ni mu nyuma yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Mbega iyi leta ikoze gute? Turi ku munsi ugira gatatu inyuma y'umuriro wateye muri Kambaze, amabombe agakwira igisagara ca Bujumbura yihereza inkumbi. Igisoda kivuga ko hapfuye abantu 13, abashika 57 bagakomereka, amazu yasambuwe ntazwi igitigiri. Bino biharuro hari abatavyemera, hari abavuga ko n'abasirikare bo barapfuye muri Kambaze, hari nibiziga vyoba vyabandanije gutogwa ejo. Haravugwa nk'ibiziga bibiri vyoba vyatowe amaja muri IPA. Igitangaje rero nta mutegetsi n'umwe wo muri leta araja kuraba abakomeretse, kuraba amazu yononekaye canke ngo agere ku miryango yabuze. Leta ntaco ivuga kijanye no gufasha imiryango yabuze ababo n'ivyabo. Mushikiranganje w'ubutungane Alfred Ahingejeje ntiyahagiye kuremesha abanyororo mu mpimba mu gihe arico kibanza capfiriyemwo kandi cakomerekeyemwo benshi. Nta nkeka ko hariho n'abanyororo bahemutse. Mushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana ntaco avuga ku kijanye no kuvura abakomerekejwe n'ibisaso, na hirya bamwe bafise imvune zikomeye kandi zizimvye. Umushikiranganje wo kwivuna abasi Marie Chantal Njimbere ntaco avuga igisirikare coba kizoshumbusha ababomorewe amazu n'ivyo bisaso vy'igisoda. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu Hassan Kibeya ntaco avuga ku kijanye na Regideso mu gihe iryo bara bavuga ko ryakwezwe n'umuyaga nkuba. Umushikiranganje w'indero François Havyarimana ntiyagendeye Université Lumière ngo yibonere aho igisasu caguye kuri kampisi Kinindo. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano Leonidas Ndaruzaniye ntiyigeze agira ico avuze ku gutabara imbabare, nta no gutangaza ko hariho amatohoza ku coba carateye iryo sanganya ry'umuyaga nkuba. Ubumengo nta nicabaye. President Ndayishimiye yaranditse kuri Twitter ubutumwa bwo guhoza imiryango, yabwanditse isaha 7 z'ijoro. Nta kindi cakurikiye, nta kigandaro, nta gusezerana iteka abahitanywe n'ibisasu vy'igisoda c'igihugu. Mukuru wa leta Nestor Ntahontuye we ntawuzi ko ayo makuru yayamenye. Ndashimiye akiza yavuga ngo azanye leta mvyeyi, kumbure kubera izindi leta yabona zitagira ubuntu n'umutima w'impuhwe. Murundi iryo jambo nawe nyene yarahevye kurikoresha. Leta yiwe yahavuye iba leta njyanyi canke leta rubura kigongwe. Ibindi nk'ibi biraba ntihagire n'ijambo rishikirizwa abarundi.
Mu yandi makuru, umukuru w'igihugu cya Chad yarayerekanye uko akunda abanyagihugu biwe kubera umugwi nserukiragihugu wiwe waruhejeje gukinira i Bujumbura. Atana amasaha abiri ahaciye bakumva ibiturika bihutiye gutabaza iwabo. Umukuru w'igihugu cabo ntiyatevye kubaza uko abaserukiye igihugu ciwe umutekano woba umeze. Si urukundo rw'abarundi yari afise gusumba yakurikirana gusumba abagize urugendo bava mu gihugu ciwe. Iki ni kimwe ko n'abacu nabo basabwa igihe Dubai ariko irasha canke za Katari, leta ikigumira mu gacerere. Umukuru w'igihugu niwe abazwa ubuzima bw'abanyagihugu bose, abari imbere mu gihugu n'abari hanze yacu. Umukuru w'igihugu cacu yihanganishije abarundi, ariko rero abakomeretse, abapfuye canke babuze utwabo, leta irakwiye kureba ico bakorerwa. Abantu barasabwa kandi ko hari nk'ibisasu bitaturitse ko batobikomakoma kugira ntibiteze amasanganya, ahubwo bihutire kuvyereka abajejwe umutekano. Ntawobura kwihanganisha abagize abo babura, haba mw'ibohero rikuru rya Mpimba canke mu gisagara ca Bujumbura. Ababuze ivyabo canke bikononekara nabo kubaba hafi, cane leta n'ivyakamazi. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira kudahema kubona amakuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyane yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no dushikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, indero, umutekano, amagara y'abantu, uburimyi n'ahandi hose, maze amakuru kabashikira ku bigeni mu nyuma yo kuba twakora amatohoza yimbitse kandi bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero kuri we tutatanguranye tukibutse zimwe mu ngingo nkuru y'amakuru yagize yiba muri aya makuru. Twongeye kugaruka ku vyaturitse rero, abantu bakabura na isanganya rero kakuba mu gisagara ca Bujumbura, aho rero babuze utwabo, abandi bagapfa, abandi bagakomereka, ariko rero akaba ari kwibazwa ico carateye risanganya. Baravuga bati ya rwose leta ntiduhende, hari vyinshi vyinyegeje inyuma y'iraswa y'iturika rya bibombe. Nubwo bavuga ngo bituruka ku muyaga nkuba, hari indi mvo. Naho mu yandi makuru twabariye ko umukuru w'igihugu cya Chad we yerekanye ko yita ku banyagihugu biwe, ni mu nyuma yuko rero ibisaso vyaturikaga, rero akihanganisha cyangwa se akagira n'ikigongo cyo kumenya ko abo yohereje mu nkino mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko boba ari amahoro. Rero ni akarorero kagaragaza ko umukuru w'igihugu haje abakwiye kumenya umutekano wa bene gihugu boba bo imbere mu gihugu canke se abari mu makungu. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe rwose, tugahera nditekana umunezero kuba tugufise, wikomeze kugira amahoro y'Imana.